Yesu ashimwe. Yohana 11 ku murongo wa 22 ijambo ry'umutwe ravuga ngo Yesu azura Lazaro. Yesu azura nde? Lazaro. Yesu azura nde? Lazaro. Azura nde? Lazaro. Hari hafuye nde? Hari hafuye nde? Muvyara inde? Muvyara. Oya nakubajije uwari yafuye. Gere yafuye none yari muvyara wa Yesu. Nakubajije izina ry'uwari wafuye ico gihe. Eric. Uri kusamara mu biki? Sa? Uri kusamara mu biki? Jewe. Nakubajije nti Yesu yazuye nde kijagi? Kubijanye n'iki? Ariko iyo bari zandagara ziriko ziracanga bavuga ngo zandagara wakubaza wavuga ko ari mbiya nakubajije ngo igihe Yesu yazura umuntu hari hafuye nde? We yafuye. Ego ishurasha None si se wiwe. ubese ndasoma ijambo ry'Imana. Wewe hari hafuye nde kijagi? Hari hafuye Tabita Marita yari nde kuri Yesu? yari umumama witwa Marita, yari umukuzine wiwe. Niwe yari yafuwe. Marita abwira Yesu ati mugenzi iyuza kuba wari hano musazanje ntaba yahwereye. Mbega uyu Lazaro yari yishwe niki? Attention muciyumvira neza kuko bibiliya ntigifora. Wewe Kagunia niwe yamugandaguye. iki Kagunia iki ingwara bita Kagunia niwe yamugandaguye. iki mugabo wo kubaza urufu gwishwe kami urufu gwishe radio wo muri Uganda uraruzi? Kurike mutasoma bibiliya urufu gwa Lazaro rurakunani rurabanani Jewe. urufu gwa Lazaro rurabanani Genda ruzi. wene vuga twumva witonde ishura. Lazaro yishwe n'agahweka kuko yarafise imenyetso by'agahweka. Nkibiki Yarasinzira cyane kandi yarafise na diare. uti Yishwe n'agahweka. agahweka Lazaro. Wewe Jewe nibaza yuko Lazaro yishwe n'amacinya kuba ko yagoma ajya udukorotse ko byokomeza wa mutunzi. Amashinya Lazaro kwa nta rucanco rwari ruhari. Marita na Mariya canke Marita abwira Yesu akimubona ati mugenzi iyuza kuba wari hano musazanje ntaba yahwereye kandi 22 nubu ndazi kuyo kivyo wosaba Imana byose Imana yobiguha. Amen Amen. Yesu ntiyigeze abaza Marita na Mariya ati mbega iyo ngwari mwinshi yoba ari corona n'amasamba mbwika nibijegenye nagasibe n'amaso yimbwa. Okay, Yesu arafise abatumwa bangahe? Aho muri bibiliya ntabari. Uti muri bibiliya Ntabari. abatumwa ba Yesu barakunaniye gutora igitigi mugabo wo kubaza abastari bari muri Bantu Boy canke muri Simba Genge wo batora. Kweli kimu ndasoma ijambo ry'Imana. Nani ku murongo wa kangahe? Umuriro w'Imana urobagira ragubasha. Yesu arafise abatumwa bangahe? Wewe je nibaza yuko ari yari 15 mba nihenze. nde nande mugabo abastari baririmba hip hop muri Amerika urabazi wo batondagura soma bibiliya Igabo bari hit. Ntimwosoma bibiliya Aho mwe mutwigisha modokari. None umuntu yobimenya gute utahura Kandi nivyo ntavyo yatwigishije. Nakondera abamukaya nanditse ntabiri. umuntu yotahura gute? Ivyo ntavyo Apfa gusoma ntavuga n'umurongo ibintu bizukumbara kwavunuka soma. None Yesu ntiyafise intumwa. Erega bibiliya gira yiheze yose ataducana. Yesu yamaze gukubita. none ko mutagomba gusoma ijambo ry'Imana mwibaza ko nzo babatiza mutazi ijambo ry'Imana.
mugende muze musome nturi mu ruzi kwataje mu mufisi ubu nyene renda rahi abantu muri mwese muzi ko badafise bibiliya abafise bibiliya hejuru ico ndaho ndabene ko ndayifise ntakora nkondago manika si mbere ko namaze kugura impuzu z'urubanza kuza manika abafise bibiliya manika abafise bibiliya abafise bibiliya manika abazi bagiye twayizanye turi babiri ega nje ndayifise je naramutereye uti twayizanye turi babiri je naramutereye mu kuyigura namuhaye 3,500 urabona ngene muri ko mugerageza umukozi w'Imana mu rugendo rwiwe umuntu avuga ati zana bibiliya mukaza n'amatelefone mugatekera ibisokozo mugatekera amafondota aho kuzana bibiliya ndabafutisha mu gitabo cy'ubugingo oya ni mudu ndabafutisha mu gitabo cy'ubugingo uri dawe ndabafutisha mu gitabo cy'ubugingo uri papa bwira izina ryawe uri papa bwira izina ryawe sinja kure na hanyene wani nwe twashaka witwa wate jopa ndakwereke ngo ndafatisha mu gitabo cy'ubugingo ngomba ndabafutisha mu gitabo cy'ubugingo dufutishe basi mucomo ijambo ry'Imana rivuga ngo ikibashwe mw'isi canke igihambiwe mw'isi no mw'ijuru kizoba gihambiwe ubu rero nishimikije ubushobozi bw'ijambo ry'Imana ngiye kubafuta mw'isi ngiye kubafuta mu gitabo cy'ubugingo oya ngiye kubafuta mu gitabo cy'ubugingo ntuzosubira ngiye kubafutisha mu gitabo cy'ubugingo umukozi w'Imana ngiye kubafutisha mu gitabo cy'ubugingo batazanye bibiliya n'ufuta izina ritari ryo je ryarahindutse sishika ryari mbwira 50 iri muri bibiliya itandukanye nayibagiye wayibagiye mugabo wo kubwira ngo sari yataririmbye muri uyo mwaka wozivuga ndibuka mu ntanguriro kunywapi yuraritse kunywapi kunywapi urayizi yafite 5 ni myinshi ni myinshi ubu se yarorira urayizi mb data uramutse mugabo ntana mari kutse okay ninde yagurishije Yesu Boma ndakwereka tagufina mbwira umuntu yagurishije Yesu muri ziga ntumba vuga Salvatore adandaza imisumari muri Checheni siwe Michael Jackson reka namuvuge jewe reka ni mitera niwe mwonye yagize iki mitera yagurishije Yesu uwagurishije Yesu ni Yuda Iskariyote sera mukubwiye ni Yuda ariko wakubaza watwaye primizi ku mwaka wa mutora ariko mudasoma bibiliya muri telefone yawe kuramo kode cyo nkwereka kuramo kode Vugiriza indirimbo ufise nakubwiye nti ririmba indirimbo imwe uzi no kwishinga nopfa no kwishingano iyo ndirimbo uririmbye ni y'abantu bakijijwe none ntigeze kurimba mu rusengero nawe mukobwa haguruka uririmbe indirimbo muzi twumva kora ijambo ry'Imana mutariko murarisoma ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo hahiriwe ababizi ijambo ry'Imana mu mutima nkuko Dawidi yavuze ngo nabizi ijambo ryawe mu mutima wanje kugira ngo noye kugutsitaza none muri mwebwe ninde muntu yabizi ijambo ry'Imana ririmba twumva nzizi ibiri imwe ijya bitwa korayo hamwe n'ayindi bavuga gitari canje ta la 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 ni nyinshi uwo muririmbyi yitwa nde iyo lolilo hamwe na roriro na ndirimbo yaroza muhanda uzi canke yatewo cene abo nabonze none isengero ry'Imana rikora icyaha ugasanga umukirisa agenda na bibiliya na kantike waje muri garere yiwe waje muri myizike yiwe ugasanga amaporono ugasanga amavideo y'ibishegabo ugasanga imiziki y'abandirivye bisi ndirimbo ya Dudu uzi ndirimbo za Dudu nzi ni zibiti imwe fasha iya mbere ivuga ngo nakupenda mpenzi si ya pili nakupenda mpenzi kubita mugisho araka baby ugeze kuri nakupenda ntanibaza ngo ririmo nakupenda Yesu nakupenda no iyo ni ya Dudu nakubwiye wa Dudu niyo si ya Dudu baya ndibutse yindi gerageza twumva sukari 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 lampacha sukari lampacha sukari lampacha sukari lampacha zarizo none
ishengero ry'Imana ririko rijahe mwese hasi mukwiye deliverance mukwiye deliverance ndagusenga mu izina rya Yesu Kristo ndashinguye ubushaka muri wewe ndashinguye imiziki y'isi za sukari za kunywa bia ndazisenguye ndabivyamo kantike zaburi ubusiguzi kuvayo usubira mu byageze itaguri ndatuye zani bebe nifika mbinguni nizo ndakwatuyemo ndashinguye kunywa bia ndashinguye raricho ndashinguye mbitatu ndashinguye kuri kakagezi ndashinguye orege ndakubivyamwo David ndakubivyamwo yes ndakubivyamwo Fortran ndakubivyamwo Dudu ndakubivyamwo Apolineri indirimbo z'amashimwe indirimbo z'ibishegutsi ndakubivyamwo kantike ririmba urukundo ririmba za David ririmba za Dudu ririmba ngo mbega urukundo aho naruta ndagushinguyemwo za ndirimbo za sukari ndagushinguyemwo za kutoka mbali ndagushinguyemwo za love ndagushinguyemwo zimwe za fabulove izo ndazifunguyemwo ndagushinguyemwo za satubi ndagufutishije mu gitabo cy'ubugingo n'ikaramu igifuti ndagufutishije mu gitabo cy'ubugingo n'ikaramu igufuse ndayifunye udosura kwandika mu gitabo cy'ubugingo ndagufuse mu gitabo cy'ubugingo n'ikaramu igufuse ndayifunye taha mwese taha sawa